Nshuti bakunzi turi kumwe mu mwanya nk'uyu mumenyereye ikiganiro umuntu muzima kandi aya masaha amaze kuba akamenyero ku buryo benshi mumaze kubigikunda mugakundisha n'abandi. Ibyo biratunezeza kandi bikaduha ingoga zo gushishikara. Nico gituma tubahaye kaze muri iki kiganiro kugira ngo turushirize kunezererwa no kumenya kuva ku Mana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ritubwira ngo umuntu muzima. Umuntu muzima ari naryo zina ry'ikiganiro. Ni ngombwa noneho tumenye ngo umuntu muzima ameze gute, wo mumenya gute, akenewe ibiki, arangwa n'ibiki kugira ngo turushirizeho kugira kwifuza kuba umuntu muzima. Reka duhere ku ijambo riboneka mu gitabo ca Yesaya. Iryo jambo niryo tugiye kurabira ko twumve ridufungurira urufunguruzo kw'iganiro turiko. Yesaya 38 umurongo wa 20 abariho turebera hamwe urufunguruzo rw'ico kiganiro. 38 Yesaya umurongo wa 20 niho tugiye gusoma muri Bibiliya. Ariko umurongo nifuza w'ukuri ni 19. Umuntu muzima ni wazoguhimbaza nkuko ndiko ndaguhimbaza uyu munsi. Umuntu muzima niwe ashobora guhimbaza Imana, niwe ashobora kubaho Imana igahabwa icubahiro, niwe ashobora gukora Imana ikanezerwa, niwe ashobora kubaho abandi bakavuga bati turi kumwe n'umuntu Imana yahaye umugisha. Umuntu muzima uwo niwe azoguhimbaza nkuko ndiko ndaguhimbaza uyu munsi. Birumvikana na yuko mwisi abantu bafise ibintu novuga ngo hari abantu b'ubwoko butatu. Hariho abantu bazi bikenewe bakabinanirwa. Hari abandi nabo bazi badashaka no kumenya ibikenewe. Hari abandi nabo ubwa mbere ababimenye ariko bakumva ntaco bashaka kubigira ico babikorako. Abo bantu rero bituma noneho baba abantu bashobora guteza ingorane aho babaye, mwisi barimwo, mu kibano barimwo, mu miryango barimwo. Abantu nk'abo ni abantu bateje igihombo isi. Rero bikaba ari ryo ngombwa bikenewe yuko noneho haboneka umuntu muzima. Umuntu ashobora kuboneka, abantu bakatwenga, abantu bakabaho, abantu bakunguka, abantu bakanezererwa kubwo kuba habonetse abantu nk'abo. Ariko ntidushobora kwifuza kubona umuntu muzima tutazi ngo umuntu mubi we ameze ate. Imigani 6 umurongo wa 12 reka twumve umuntu mubi kuko ni ngombwa urondera ikintu ciza hari ikibi uzi kibuko kimeze kugira ngo wirinde ibyo bibi. Ni ngombwa usabwa kubimenya ngo nibihe. Umuntu mubi rero aboneka gute? Bibiliya yamuvuze ko ameze gute. Migani 6:12 haravuga hati umuntu w'umugarariji, umuntu w'umugabitanyi agendana akanwa kagoreka, avunirana akagohe, akebukanisha ibirenge. Uwo ni umurongo wa 13. Yagana kara. Aya ni amajambo novuga ngo nay'ikirundi cimbitse cyane, ariko iyo bavuze ngo ni umuntu w'umugabitanyi, ni umuntu w'umugarariji, ni umuntu uhanura ariko ntiyumve. Umugabitanyi ni umuntu akora ibintu azi ko ari bibi kandi akabikora ibigirankana. Ni umuntu avunirana akagohe, ibyo bita clenday. Bashaka kugirira nabo umuntu akavunirana akagohe, uwo muntu akabazingwa mubwiye iki ugasanga mu kanya gato akugiriye nabi. Uwo muntu ngo ni mubi. Akebukanisha ibirenge, ni kuvuga ngo imvugo yiwe ntabwo iboneka kuri rumi gusa, ahubwo n'ibirenge birashobora kugaragaza yuko ari mubi. Umuntu mubi arongera kandi ngo akagana kara. Ni umuntu baba ari kumwe na mugenzi we akamurya kara bakamenya ico bagiye gukora. Ibyo bintu bigaragaza umuntu mubi. Ukugororeka kuri mu mutima wiwe kandi yama yigenera ibibi.
umuntu mubi ngo kugoreka kuri mu mutima wiwe kandi yama yigenera ibibi. Urumva ko uwo muntu abandanije kuba mubi. 15 haravuze ngo ariko uwo murongo wa 14 urabanye vuga ngo avyura imitongano. Ahari usanga hari ingorane, ahari abantu ntabwo bagira amahoro, ahari abantu induru ziba zibonetse, abonetse ahantu avyura imitongano. 15 nico gituma ukuranduka kuzomushikaho giturumbuka, azovunagurika giturumbuka atagira gitabara. Umuntu nk'uyo rero ni umuntu akwiye kwitega ibibi. Rero iyo tubonye umuntu nk'uyo dukwiye kwifuza ko haboneka abantu bazima. Nico gituma dukwiye kwifuza ko haboneka umuntu muzima. Abantu bameze batyo igihugu kiba kigushije ishano, kiba kigushije ingorane. Abantu bameze batyo mu miryango nta ciza cyo hava. Abantu bameze gutyo nta mashengero yoramura abantu. Abantu bameze batyo abakoresha bobura abakozi bobura abakoresha. Umuntu aramutse abaye mubi gutyo, birumvikana rero yuko hakenewe umuntu muzima. None umuntu muzima twamumenya gute? Iyo ukurikiranye abantu b'abashakashatsi bagiye batanga ico bita definition y'umuntu muzima. Umuntu muzima bavuze yuko aboneka mu bice bitatu: ni bien-être physique, bien-être moral et bien-être social. Ni kuvuga ngo ni umuntu afise igihagararo gishobora kwihanganira umuruho, ashoboye kuba ari umuntu ingingo ziwe zikora neza icyo zishinzwe. Ni ukuvuga ngo aya ma organe ni ukuvuga ko hariho izi ngingo z'umuntu, hari icyo Imana yazishinze. Amaso akaba ashobora gukora neza, umuntu agashobora kubona neza adafise amarori, adafise amaso y'amaterano. Ni ukuvuga ngo akaba afise amatwi yumva neza, akaba agifise ururimi rushobora kumva uburyohe n'ububihe. Uwo muntu afise igitigu gikora inshingano zacu, umutima wiwe ukora inshingano zawo neza, amafyigo yungurura amaraso neza. Ni ukuvuga ngo umushishito ukora igikorwa cyawo neza, amara akora igikorwa cyayo neza. Ni ukuvuga ngo ibihimba by'irondoka bikora neza, nuko imitsi yiwe ikora neza. Afise igihagararo gishobora kwihanganira umuruho, kandi ingingo ziwe zikaba zikora nk'uko Imana yabigambiriye yabigenye. Icyo nico bita bien-être physique. Ni umuntu muzima ariko mu buryo bw'igihagararo. Kabiri, yongera kuba umuntu muzima ariko afise icyo bita bien-être moral. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ahagaze neza mu bwenge, afise ubwonko bushobora kwihanganira ingorane, afise ubwonko bushobora kwihanganira ingorane. Uyu muntu ubwa mbere na mbere akwiye kumenya ko mu isi ntacyo wokora ngo ingorane ntizigushikire, ababi ntibakugirire nabi, abakuvuga ngo ntibakuvuge nabi. Nta nico wokora ngo abantu bose bahinduke abakijijwe, ibyo ntibikunda. Utegerezwa rero kwama ufise ico amortisseur, ukaba wamortisa ingorane. Ukashobora niba bagututse, umuntu aragututse turimbwa, ntabwo ubayeyo. Menya ko ubwonko bwawe busabwa gushobora kwihanganira ibibazo. Niba kubwiye ngo doruri gasongo, kandi ubwo kandi koko wararemwe uri muremure, ibyo ntaco bigutwaye. Niba kubwiye ngo dore ukuntu uri mugufi, ukuntu akagutuka ingingo Imana yaguhaye, ibyo ntaco bigutwaye. Usabwa kugira ubwenge n'ubwonko bushobora kwihanganira ibibazo n'ingorane. Umuntu muzima rero ubwa mbere na mbere ukwiye kumenya yuko ibikubuza amahoro, ibikubuza umunezero, ibikubuza gusinzira bitazobura kubaho. Ariko wowe ukwiye kuba nk'umuntu ashobora kuba ariko ararengana mu ibarabara, umushoferi agakora icyo bita ihoni, akavuza ihoni, ako kanya nawe ugahita usimbukira ugasimbukira hafi hepfo y'ibarabara kugira ngo wirinde ntagukandagire, wirinde ntakugonge. Umuntu rero muzima mu bwonko, byo bita bien-être moral, ni umuntu ashobora kubona neza ati uriya muntu afise umugambi wo kumbabaza. Uyu mudamu tubana yararahiye ko atazigera ashaka kuntunganiriza, nane ntabwo nsabwa kugira gute kwitega iyo mpanuka ngo impitane.
uyu mugabo tubana yambereye igikoko, yambereye mubi, ariko nsabwa kuba nanje ndi umuntu asabwa gukwepa kugira ngo ntaza guhitanwa n'uwo mugamba mfiste ko. Uyu mukoresha wanje nsabwa gukora uko nshoboye kose kugira ngo ibibazo dufitanye bitaza gutuma nanje ubwanje nshobora guhitanwa nabyo. Uyu mukozi nkoresha yananiranye, nsabwa gukora uko nshoboye kose kugira ngo none ndebe ukuntu ibyo akora bitaza guhitana ubugingo bwanje. Usabwa kuba ufise ico bita bien-être moral, kuba uri umuntu ahagaze neza mu bwonko, kuba uri umuntu ahagaze neza mu ntekerezo, ata muntu kugira ngo agutuke maze urarudasinziriye. Kuko abantu benshi ubu ngubu bafise ikibazo gikomeye cyane, bararwaye mu bwonko, bararwaye mu ntekerezo. Ibyo ntabwo abantu babizi, kuko atamene ku mutwe, kuko mu nda hatamurya, kuko ataraye akora diare akumva ngo nta ngorane. Ariko iyo unaniwe gufungura ubitewe n'umuntu yakubwiye ijambo ribi, iyo ubuze gusinzira bitewe n'umuntu yaguhemukiye, iyo noneho umunezero wamaze guhera biturutse kuko bakugiriye nabi, ibyo biba bigaragaje yuko ufise ikibazo mu bwonko, uba ufise ikibazo, uba ufise uburwayi ukwiye kwivuza n'ingoga, kuko biragenda bikadegenera bikazoba ingwara ikomeye cyane. Ubwo rero umuntu muzima arongera kandi akaba afise ibyo bita bien-être moral. Ibyo noneho ukamenya ngo aba bana nabyaye, aba bana bamereye nabi, ariko rero kugira ngo bamere nabi ntabwo bikwiriye ko nanje mitamba nabi, kuko niba baramaze kwangirika kononekara, reka nirinde ukononekara kwabo kutamitana. Uyu mudamu ni umuntu afise amafuti menshi, n'uyu muntu adashobora kumenya ico yahanuwe, ariko kugira ngo nanje ibye bitamitana nsabwa kuba nshoboye guhagarara neza mu byiyumviro mu bwonko. Uyu mugabo ntako ntagize ngo iyi ngeso ndayimwihanize ndayimuhanure ko, ariko ahubwo mbona umengo afise umugambi wo gushishikara kumbabaza. Reka rero mere nk'umuntu mu migani rimwe niho havuga ngo iyo uteze umutego ikiguruka kiwuraba kuba rukurushwa n'ubusa. Umuntu nk'uwo rero aba akwiye kuba ari umuntu areba kure cyane, ashobora kubona umutego wamaze gutegwa akawuzibukira hakiri kare. Ibyo nibyo bita ibyo bita ni santé mentale. Iyo rero irakenewe kugira ngo umuntu ashobore kuba muzima. Ikindi naco ikiranga umuntu muzima nibyo bita bien-être social. Ni umuntu azi kubana neza n'abandi, ni umuntu amenya yuko ari ku isi afise inshingano zitatu: kwigirira akamaro, kugirira akamaro abandi, no guhesha Imana icubahiro. Umuntu nk'uwo rero iyo azi icyo kintu citwa bien-être social, akaba azi kubana neza n'abandi, uwo muntu ahabaye batereka umunsi mukuru, baba bari mu birori. Uwo muntu umugore wiwe ni ukuvuga ngo ico bita umubabaro arabaza. Uwo muntu umugabo wiwe ico bita intimba arabaza. Cane cane reka mbabwire abo turiko turajana, bene data bashiki banje, bashinga ntahe bafasoni, gwaruka muri ko murankurikirana, nta kindi kintu cyo ushobora gutuma ugira agaciro kiretse ko ugira ico kintu cyo kubana neza n'abandi. Abantu bashobora kuba ari abantu babagizi ba nabi, abantu bashobora kuba ari abantu bafise imigambi mibi, ariko iyo umwifuriza ibyiza, ukamuganiriza neza, ukamugoboka ari mu ngorane, ukumva washobora kugira icyo ukora kugira ngo amererwe neza, uwo muntu bitebuke uzomwigarurira byanka byakunda. Ni ukuvuga ngo rero abantu bamaze kugira uwo mugambi, bafise iyo projet yo kuvuga ngo jewe bangirira nabi, banyifuriza ibibi, ariko jewe ntegeza gukora uko nshoboye kose ngirire neza abantu, ntegeza kwandikisha izina ryanje kwisi, ntegerezwa ko izina ryanje tiza kubaho abantu bavuga ati kanaka yarabayeho n'igihe noba ntakiriho, izina ryanje rikazosigara kwisi. Hari umuririmbyi umwe yaririmbye indirimbo bango wowe usize inkuru ki hano hasi hano kwisi. Mbega ubwo ntiwobugiye wari ruvumwa, ntiwobugiye abantu bavuga bati teriyo sema wowe usize inkuru ki hano. Urasabwa rero kugira ubuzima
bwo kubana neza n'abandi. Ugasabwa kuba ufise icyo bita ubwonko bushobora kwihanganira ingorane, kuko turi mu isi y'ingorane, turi mu isi y'abahemukirana, turi mu isi y'abapanga ibibi, turi mu isi y'abagana kara, turi mu isi y'abantu bafise imigambi mibi yo kukubabaza, kugutuka, kukwandarika, kukugirira nabi. Udafise icyo bita ubwo bwonko buhagaze neza, nawe wozogera igihe umera nk'umusazi, ugasigara uvuga abantu ngo yarangiriye nabi, ugasigara ufise icyo bita diare verbale. No kuvuga ngo ufise amajambo udashobora no kumenya ahantu ukwiye kuvugira. Hari umuntu nigeze kumva yarari muri bisi irimo abantu 30 barenga. Uwo muntu agenda avuga nabi umugabo wiwe, agenda avuga nabo umugabo wiwe, uko afungura, uko ameze, ibyo yakoze bibi byose. Kandi ubwo ari kumwe n'abantu atazi, ari kumwe n'abantu novuga ngo batamuzi nawe, ariko aragenda yandarika umugabo wiwe. Uwo muntu ararwaye, afise ikibazo cyo kudashobora kwihangana ibintu byamubayeho. Ubwo rero murumva yuko harakenewe umuntu muzima ashobora kuvuga ngo nsabwa kwiyumanganya muri byose. Reka tubirebe mu Bakolosayi. Abakolosayi ibice Abakolosayi ni ibice igice kimwe, duhere ku murongo wa 12 twumva uko havuga iri jambo, twumva ukuntu havuga, kuko Bibiliya buriya ni umuti wo gukiza indwara nyinshi, ariko abantu ntabwo bigeze babimenya. Iyi Bibiliya bayifashe nk'ikintu kidafise agaciro, ariko hano baravuze ngo reka duhere ku murongo w'9. Aravuze ngo nico gituma natwe uhereye igihe twabimenyeye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe ukumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu, kugira ngo mugende nk'uko bibereye ab'umwami wacu, mumunezereze muri byose, mwama imbuto mu bikorwa vyiza byose, mugwizwa no kumenya Imana, mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri, ngo mwihangane rwose, ntimurambirwe, mubigirane umunezero. Mwihangane rwose, ntimurambirwe kandi mubigirane umunezero. Umuntu nk'uwo rero ni umuntu aravuga ati jewe ukuntu mbayeho, ibyo nahisemo, nsabwa gukora uko nshoboye kose kugira ngo hatagira umuntu ancisha mu ijisho. Ubwo rero murumva yuko abantu nk'abo barakenewe. Umuntu nk'uwo afise igihagararo gishobora kuba cyo kwihanganira umuruho, agashobora kuba afise ubwonko bushobora kwihanganira ingorane, agashobora kubana neza n'abandi. Uwo muntu arakenewe mu kibano, arakenewe mu muryango, arakenewe mu gihugu, arakenewe mu isi, arakenewe mu ishengero. Abo nibo babuze, kandi abo babonetse isi yoba paradiso. Reka rero turebe, twimuke noneho umuntu nk'uyo. Ubwa mbere ni umunyangeso nziza. Umunyangeso rero nziza arangwa n'ibintu 7 bikurikira. Umunyangeso nziza arangwa n'ibintu 7 bikurikira. Icambere, uwo muntu arashikirwa, n'umuntu ushobora kumushikira bitagoranye. Ntabwo ari umuntu yabaye nk'igikoko, ntabwo ari umuntu yabaye nk'intare, ahubwo ni umunyangeso nziza. Ushaka kumukebura, woshobora kuronka ukuntu mukebura. Icyo ni cambere, arashikirwa. Kabiri, umunyangeso nziza arihangana. Kwihangana ni ukutagera ingere ku yindi. Kwihangana ni ukutihebeshwa n'ibyo wakorewe. Kwihangana ni ukwirinda ibyakubabaje ntibiboneke mu maso, nico bita kwihangana. Gatatu, umunyangeso nziza arangwa n'icyo bita ubutwari. Ubutwari ni ugutsinda ibigambiriye kuguhindura, kugutesha agaciro. Ubutwari, umuntu witwa ngo ni intwari, umuntu afise ubutwari, ni umuntu akora uko ashoboye kose agatsinda ibintu bifise umugambi wo kumutesha agaciro. Kane, ni umunyamwete. Umunyangeso nziza arangwa n'umwete. Umwete rero buriya iyo abantu
kugira ngo ushobore kuzoronka diplome hasabwa umwete, kugira ngo abantu bashobore kumenya ubutumwa urakeneye umwete, kuko hari igihe uzababwira bagusuzugure bati genda nta mwanya dufise, harakenewe umwete kugira ngo ushobore kugera ku bintu bikomeye atamwete ufise ntibishoboka, kugira ngo ushobore kubyuka hakiri kare abantu baryamira babuze ikintu cyitwa umwete, harakenewe umwete kugira ngo ushobore kwitwararika ibintu, ushobore gupanga ibintu warurushe, kugira ngo ushobore noneho kubahiriza icyo wiyemeje, harakenewe umwete. Iyo ni ingingo ya 4 ku bantu ushaka kumenya ngo umuntu n'umunyangeso nziza. Ingingo ya 5, umuntu w'umunyangeso nziza arangwa n'ico bita ubugwaneza. Ico bita ubugwaneza navuga ngo ni ikintu kugira ngo umuntu agisobanure neza. Ubugwaneza ikintu ni ukwirinda kwihorera, ukirinda kwihora. Tubibona mu gitabo c'Abaroma 14 aho bavuga ngo umwansi wawe nasonza umugaburire, niyagira inyota umuhicanywa, ngo niwagira ucyo ngo uzoba umurunze kwa makara yaka ku mutwe, ngo ikibi coye kukunesha ahubwo ikibukinesheshe iciza. Ubugwaneza nibyo Yesu yavuze muri Matayo 11:21 kugeza kuri 30, 28 kugeza kuri 30 aravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje kuko ndi umugwaneza noroheje mu mutima, muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, munyigireko. Ubugwaneza nabwo ni kimwe mu bintu biranga ko umuntu ari umunyangeso nziza. Ikindi naco nico bita courage, akanyarigabo. Akanyarigabo nico bita courage mu gifaransa, ariko reka mbahe akarorero. Umuntu ashobora kuba ari umuntu w'ibiro 50 ariko bakamuremeka ibiro 70 bikamunanira, agaterura bikanka agashira kwivi, akumva birananira agashira ku mukingo, bikamunana agatereka noneho ahantu bita ku mugongo kugeza yagi akihangana. Icyo bita kanyarigabo n'ugushobora ibintu kandi bikurusha uburemere, n'ugukora uko ushoboye kose kugira ngo ushobore ibintu kandi bikurusha uburemere. Akanyarigabo nako ni mu bintu by'umunyangeso nziza, kuko abantu bafise courage bagera ku bintu bikomeye cyane. Reka mbaye kandi karorero. Umuntu umwe n'uwo twariko turaganira ambwira ikintu kiranyigisha, intare bayise ngo n'umwami w'ishamba, ariko nubwo ari umwami w'ishamba ntabwo ariyo ifise siyo nini kurusha ibindi bikoko byo mu ishamba, kandi siyo novuga ngo yo bikaze kurusha ibindi bikoko byose byo bikaze, kuko akitwa ka scorpio karashobora kwica intare, ariko intare gituma yiswe umwami w'ishamba nuko ifise cyo bita courage, iriyemera, ifise ikintu cyo bita kwiyemera yuko ataco yinanira. Nukuvuga ngo rero ubwo ngubwo ibyo bishobora gutuma umuntu agera ku bintu bikomeye cyane yafise courage. Ikindi akandi kagingo kagaranga yuko umuntu ari umunyangeso nziza ariko kanyuma nuco bita kumirako, ibyo bita perseverance, kumirako, kutarambirwa. Abantu benshi baretse ibyo shobora gutuma bagira agaciro mwisi kuko barambiwe. Uwo rero n'umuntu yitwa umunyangeso nziza. Abo bantu barabuze, barakenewe. Arakeneye kuba ari wowe, arakeneye kuba ari jewe, arakeneye kuba ari wowe uri kuranyumva muri aya masaha, mwene data mushiki wanje. Iyi si ikeneye abantu, iyi si ikeneye abantu novuga ngo ikeneye abantu novuga ngo bashobora kuba abantu bazima mu gihagararo, bazima mu bwonko, bazima mu kibano, mu kubana neza n'abandi. Iyi si irakeneye abantu nk'abo. Nico gituma rero reka dusoreze kuko umwanya ntabwo dukundira kubandanya, gusa reka twongere no tunararikire n'abantu kuko ejo hari igikorane mwateguriwe, murakizi, mwarakimenyeshejwe, kiriteguwe ku buryo abantu benshi ibi bintu dushobora kuba turiko turiga kanya gatoyi, umwanya ukagera noneho bikaba biraheze, bikaba birahagaze. Ejo mwateguriwe kwirigwanwa natwe kugira ngo twige ibijyaniranye n'uyu mubiri, twige ibijyaniranye n'ibyampwemu, twige ibijyaniranye
noneho n'iby'imibanire yabubakanye ni ukuvuga ngo ejo muzoba muhishiwe. nicyo gituma buri muntu wese turamuraritse umuntu ashoboye kuhagera mu nyubakwa za televiziyo Heritage ntazabure kuhaboneka kuva isaha 3 kugeza isaha 9. Icyo gikorwa nuko kizoba gitunganijwe kandi hazoba hari akanya k'ibibazo, hazoba hari akanya ko gufashanya mu buryo bwo kuvurwa. ubwo rero murumva yuko mudakwiye guhomba uwo mugisha w'ejo. ariko mu gusozera reka rero twirebere inzitizi cyangwa se intambamyi zishobora gutuma umuntu ashobora kutaba umuntu muzima, ashobora kubura aya magara mazima twabonye mu buryo butatu. Izo ntambamyi nazo ni 4. hari ibyo bita heredite, icyo bita ndemanwa, ukuntu wavutse, akaronda kawe ukuntu wavutse. hari cya kabiri miriye, ahantu wakuriye birashobora gutuma bitambamira biba intambamyi zo kugira imico myiza, byo kugira ingeso nziza. gatatu education, ukuntu warezwe. hari abantu barezwe bamugarana, hari umuntu yarezwe adashobora kugenda kuramutsa abandi, hari umuntu yarezwe adashobora no kurenga portaye, hari umuntu yarezwe ahubwo akaregwa n'abantu batukanana, hari umuntu yarezwe akaregwa n'abantu bafise ingeso mbi. ibyo rero birashobora gutuma biba intambamyi yo kugira ingeso nziza. icya kane ni alimentation, nabyo birashobora kuba intambamyi yo kugira ingeso nziza. reka rero dusoreze ku kantu gato gusa gashobora kubafasha nko ku bantu bashaka kugira ngo bakangure ibyumviro byabo. hariho ikintu citwa vitamine C. iyo ngiyo ikunda kuboneka mu bintu bibisi, mu byamwa, mu mboga, cyane cyane biboneka ari bibisi. iyo vitamine C rero ku bantu bashaka kuyikurikirana ifise ibintu 4 nyamukuru bishobora kuba bifitanye isano no ku muntu ashobora kuba muntu muzima. Icambere vitamine C no kuvuga ngo ifise icambere nico bise défense de l'organisme, n'uburinzi bukomeye ni ministère ya défense ku mubiri wose, irindi indwara, irindi byonona, irindi byo ugirira nabi. Kabiri, vitamine C ifise ikindi kintu gikomeye cyane ishobora gutera umuntu byo bita sensibilité consciente. Nukuvuga ngo umuntu akiyumvisha akamenya ko bamuhanuye, akamenya ko bamukankaye, akamenya ko bamuhaye gasopo, ko bamuburiye, akagira ico bita sensibilité consciente. Vitamine C irongera kandi igakora n'ikindi kintu gikomeye cyane ico bita motricité volontaire. hari abantu bikwega cyane, hari abantu bitwa abafisi bari indolent, ugasanga umuntu ntafise ikintu cyo kugira gute cyo haguruka ngo afise ikintu kimuhagurutsa kimutera gukora, afise ico bita courage. noneho vitamine C ifise ikintu citwa motricité volontaire. ikindi vitamine C igirira neza umuntu, ikora ico bita mémoire d'enregistrement. abantu bafise ibibazo byo kwibagira, hari abantu bagiranye amatati kuko yibagiwe gusa ibyo basezeranye. kwibagira bigiriye n'abantu. ubwo rero mu ncamake reka dusoreze hano. Twariko turiga icigwa kivuga ngo umuntu muzima. Urakwiriye kuba umuntu muzima ukagira igihagararo gihagaze neza, ingingo zifise ico bita zikora neza ikimanazi yaziremeye. Kabiri, ukwiye kuba umuntu muzima mu bwonko buhagaze neza. Gatatu, ukwiye kuba umuntu muzima mu mibanire yawe n'abandi, abantu bakamenya ngo uriya muntu ni ingirakamaro, kubana nawe byatugiriye akamaro, kumenyana nawe ni byiza kuko ntaco twigeze duhomba igihe twabanye nawe. Reka rero ibyo tubyifuriza ingo ziriko zirakurikirana kino kiganiro, abakoresha n'abakozi, tubyifurize abanyeshengero, tubyifurize abanyagihugu, kugira ngo umuntu abe muzima, twirinde kuba umuntu ameze nabi afise ikibazo. Reka rero muri kano kanya Imana y'amahoro idufashe, itugirire neza. buri muntu wese yibuke ko ijambo rivuga ngo umuntu muzima ni wazoguhimbaza nkuko ndikunda guhimbaza uyu munsi. Imana iduhe umugisha twese mu izina rya Yesu.